iyo umuntu ari umurongozi bisaba ko yegera abandi, kuko ntushobora kuba umurongozi udafise aburongoye, kandi burya nta mutware abura ingabo. Ni ukuvuga rero mu ibanga ry'uburongozi harimo ikintu cyitwa guca bugufi. Harimo amajambo ashika atatu. Iyo umurongozi hezwa kuba hafi y'abantu ukimanura, kuko burya no kugira ngo turonke agakiza, turonke ubugingo, Yesu nawe nyene yaricishije bugufi asiga icubahiro mu ijuru, hama yemera kuringanira n'abandi, yemera kuba uwo hasi, abona kudushira hejuru. Ntabwo ushobora kurongora abantu uri hejuru, utegerezwa kuba hasi kugira ngo bo nyene abe ari bo bagushira hejuru, babone ubwo burongozi bwawe babukubonemo. Busy yourself, busy yourself. Kaze nawe kuri televiziyo ya BC USA. Inshuti bavandimwe kudakurikira ibiganiro cyangwa ibiyago bica kuri BC USA online TV, twongeye kubaramutsa amahoro y'Imana. Uyu munsi twongeye kugira ibakwe dushobora kuganira uwundi umwe mu ndongozi bakora ibikorwa bitandukanye byo kugirira neza abarundi baba ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nawe araza kutwidondora kugira ngo twumve wari we n'icyo akora. Kimwe cyo muzi ko ni umwe mu banyamuryango ba BC USA kandi yitanga, akora ibikorwa bitandukanye kandi bishimisha abatari bake. Twagomba twidondore icyo mukora, mabanga mujejwe muri komite y'abarundi, haba uko mubyumva ko umutima wanyu babwira kugira mushobore abazoshobora kuganira kuri iki kiganiro, bashobore kumenya abo muri bo, akazina n'amabanga mujejwe. Ego murakoze cyane, nanje ndashimiye Imana kuba mumpaye aka kanya kugira ngo nshobore kwidondora. Ama ku izina nitwa Gilbert Nduwayo, nkaba ndi umwe mu babaye mwa kino gisagara ca Louisville, Kentucky. Nkaba mu mabanga njejwe muri BC USA hano muri Kentucky. Nkaba ndi umwe mu bahanuzi muri leta mfata kibanza twari dusanzwe turimo. Hama ruhande rw'ishengero ndi umupasitori ndongoye aka karere ka hano muri Louisville. Nkaba nkorana n'abandi bapasiteri barishika batatu, kandi nkaba mfise n'ayandi mabanga ndongora mu rwego rw'akarere nk'umunyamabanga mukuru mw'ishengero ryacu rya Light Mission mu karere kagizwe n'amashengero ashika 8. Murakoze. Mugize neza kutwidondora kandi mugejejeho nashaka kugeza. Mu bisanzwe dukora itohoza nuko BC USA twasanzwe abatari bake basanzwe ari ndongozi bayoboye abandi barundi mu bundi buzima bwabo bwa misi yose. Uvuze yuko musanzwe uri umwungere w'ishengero, kandi mu usibye ku mwungere w'ishengero ufise n'andi mabanga muyoboye. Ikintu cyatangaje ni kimwe mu cyungaji Gilbert. Ego. Uko turavye amabanga mujejwe n'iceo canke icyubahiro mufise, ukaraba n'ukuntu musangira ijambo natwe, ukabona wicisha bugufi ukagera ku rwego twese turiko. Umuntu ariyumvira kubera ikintu uyu mwubahwa ashobora kuba yitwara. Mwebwe bibagendera gute uko batari bakavuga ati umuntu aba afise iceo cyo heja kucamara mubishira kure y'abandi, ahubwo usanga ushaka kwiyegereza twebwe bato gusumba? Ako kantu kabaza mu gute? Murakoze cyane, murashe ku ntego, kandi ndibaza ko mu byo nkunda kuvuga burya umuntu ahera hasi aja hejuru. Ico gituma utegerezwa kuba hafi y'abantu, kugira ngo muri kanoni z'uburongozi dusaba guha agaciro kwanza aburongoye, kugira ngo mushobore kujana mu bikorwa uri kurakora kandi bagutahure. Murakoze. Wow. Okay. Byumvikana nuko ko nciye mu Rwanda n'akarorero ko muri Bibiliya
uko mba mutwiyegereza twebwe n'umuhamagaro wo kuyobora intama z'Imana hari ahantu bihurira. ni ibintu bigenda byinjirana kuko ni ukuvuga amategeko y'isi droit international cyangwa droit civile, ni ukuvuga bagiye afitaniye isano n'amategeko yo muri Bibiliya. Uriko uraraba zirya sheria amategeko 10 ya Mose, ni ukuvuga no muri sentare no mu mareta kenshi ni ukuvuga bisunga bijya nyene, ni ibintu bigenda bifitaniye isano. Twebwe muri BCUSA tugira ubuntu kuba turi kumwe n'abantu bayobozi nkamwe kandi mubana natwe kandi mudukunda. Vraiment biradushimisha ko umuntu agenda gane wa wundi umuntu akwiye kumubwira akivyumva ikintu akora neza. Mu bisanzwe vraiment biradushimisha iyo dushyize nk'agakomenti kuri groupe namwe mukabona muranditse cyangwa ibishize hijwi, haba gutera inkuru, haba guhanurana, haba kusangira ibyago. Nariyumvira uyu muntu uzwe mu biki. None murumva kumbure ni filozofi n'umuhamagaro wanyu usanzwe barimo. Imana ibongereza umugisha. Rema turabishimira kuba muri BCUSA, yibaza n'abandi bayobozi musangiye amabanga nibabyumva, kuba dufise umuyobozi ashobora kuba yiyegereza bene gihugu. Natwe kutwiyegereza, natwe turakwegereye rwose mu cyungaje. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ubundi hari akantu nagomba mu ntunge nagomba nongereko. Karibu. Ni ukuvuga igikorwa cyacu nico kwiyegereza abantu kugira ngo dushobore kubereka imbona kazoza muri ubugingo no mu buzoza. Mvuze muri ubugingo ni ubuzima tubayemwo bwa kawaida, n'ubundi ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga ntushobora kwigisha umuntu utamwegereye hafi, utamugize umugenzi, utegezwa kumugira hafi kugira ngo ashobore kukwiyumvamo nawe umwiyumvemo, hama ubundi muduge kwijambo mwerekeze ibijyanye n'urugendo rwo kuja mu ijuru. Ko ibyo twigisha abantu ni uguca bugufi, kandi no gukorana, no kugiranira urukundo. Ni ukuvuga rero ibyo utabifise nk'umurongozi ntabwo ushobora gutera imbere mu bijyanye n'umuhamagaro cyangwa n'ibikorwa by'Imana. Ibyo cyane ko muri BCUSA bifuza yuko abarundi tuba ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abenshi uko bashoboka twokwegeraniza hamwe kugira ngo dushobore kubana, tugire umuryango umwe, gufashanya no gutabarana. Nibaza ko ari ibintu byiza cyane, ibintu bikomeye cyane kuba turi kumwe n'abantu b'indongozi kandi bavyumva kandi bashobora kubagira gute. None mucungaji, mwebwe nk'umwe mu ndongozi mubona ni ikihe kintu mwifuza ku ihanga ry'abarundi mushobora kuvuga ati mu ihanga ry'abarundi bangaha muri Amerika ati ese Imana yofasha bikamera uku, cyane cyane mwabuno bumwe turiko turifuza yuko abarundi baba muri Amerika ko tubonekamo? Murakoze cyane. Nibaza ko mukoze ku mutima ibintu mfise muri agenda cyangwa mfise ku rutonde. Ikintu nasanze cya mbere twipfuza nuko abarundi baje hamwe bagakorera hamwe, bamaze gukorera hamwe bakagira aho bavuye naho bashitse. Icya mbere abarundi bagire imbona kazoza mu bijyanye no kwibeshaho no mu bijyanye n'iterambere, icyo bita mu Cyongereza vision. Ni ukuvuga burya imbona kazoza yamigirwa n'ibintu bishika nko kuri bitatu. Novuga mu ncamake, iyo umuntu afise vision ategezwa kugabana ishaka, ni ukuvuga motivation, ni ukuvuga imusukuma gukora kijya kintu kugira ngo ashike ku ntumbero runaka. Icyo ni cyambere. Ikigira kabiri ni ukuvuga gishobora gutuma abarundi dushobora gutera imbere kw'iyo vision. Ni ukuvuga iyo umuntu afise, ni ukuvuga iyo vision iguhereza no kuvuga ibintu nyamukuru wisunga. Urabona ko ntanze akarorero gatoya, iyo ufise telefone wakira amakuru menshi cyane, ariko hari amakuru bisaba ko ugenda ufuta kuko atati kamara gufitiye.
n'andi makuru utegerezwa gusoma ukavuga iri jambo rishobora kumbera urufatiro mu buzima bwanje. Ni ukuvuga icyo bita vipaumbele, ni ukuvuga ibintu nyamukuru wisunga muri vision kugira ugirene. Kuko iyo ufise imbona kazoza hariho abantu bisaba ko muvana bashobora gucereza mu bijyanye no gushika kw'iyo ntumbero yawe. None rero icyo novuga muri ivyo, abarundi harageza aho dukura amaboko mu mpuzu tugatahura kwanza icyatumye tuba hano n'icyatumye Imana ituzana hano mwa kino gihugu. Nagiye ndaba ibihugu vya Maroc, ibihugu vya Algeria, vya Nigeria, ibihugu vya Afrika du Sud byagiye bitera imbere kuko byagiye ni ukuvuga begereye imigabane y'Uburaya. Begera imigabane y'Uburaya, abantu baragiye barahura ubwenge hariya. Bamaze kurahura ubwenge baragenda nabo bariyubaka, hamabona guteza imbere ibihugu by'iwabo. Rero ngaha natwe muri Amerika ntabwo bikwiye ko twicara mu kurya imikate n'amapisa byonyene, bisaba ko tubana imbona kazoza kugira ngo tugire aho tuvuye, kuko Uburundi buraturindiriye, n'abana turiko turabyara baraturindiriye kugira ngo dushobore kugira ico tubasigiye. Twagize amahirwe kuba turi hano muri Amerika. Jewe nagize imbono yo kuja hanze Buraya kuva mu 1988. Wow. Data papa anyereka abantu biganye i Buraya barongoye ama industrie, bakora muri za Brarudi, chef de personnel, aba directeur general, barati niwa bandanya amashure nawe uzogera kwintumbera. None rero notera kamo nk'abarundi bene wacu, nuko bakwiye kugira vision, bakwiye kugira imbona kazoza. No kuvuga iyo umuntu afise imbona kazoza ntabwo ushobora gukeringa ibyo abandi bakubwira, aha urabona ngaha bikoze ni ushobora gushika, no, kubera ko uba ufise ikintu utegerezwa gushika, uba ufise destination. Ko umudokiteri umwe niwe yari karasafira hama yari yakase itike y'itreni, hama no kuvuga iyo tike arayitakaza kuko bari bamuzi, baramubajije ati reka guhangayika kurondera iki, baramubaza nibiki ko wabuze amahoro. Nabuze itiketi yanje nayitakaje. Baramubaza ati naho utokwirwa utwereka, turazi ko umuntu nka professeur no ushobora kuduhenda. Yaravuze ati jewe ntabwo mbabajwe nuko natakaje iyo tike, ijya tike iriko destination. No kuvuga ni ngombwa naho twokwiga amashure dushobore kubana imbona kazoza, kuko kuba umuntu yoba afise umugore n'abana, ukiga amashuri, kubaka inzu nziza, kagira abuzukuru, that one is ambition, is not vision. Ko vision ni ikintu gikora ku buzima bw'abandi, kigahindura ubuzima bw'abandi. Kuko narasomye igitabo kimwe cy'umwami yararongoye i Emirate i Dubai bwa mbere. No kuvuga yaravuze ati ndafise imbona kazoza mu myaka izoza, ndagomba ko Dubai indege izoba iguruka buri segonde. Yarabyeretswe. Wow. Amaca bishyira mu ngiro, atangura gukora, atangura kwigisha. Ingorane twebwe rero abarundi dufise, iyo umuntu akoze ikintu ntagomba kucereka uwundi. No kuvuga kubera rwa rukundo atarurimo, no kuvuga amaze kuvaho akarengana, bya byimbiro byiwe byose yarafise bica bizimanga. None rero ngaha muri Amerika ni byiza ko tuja hamwe tukubaka umuryango wacu w'abarundi, atagucanamwe, mbere mpereye no mu mashengero, mu buzima bwa minsi yose tukaba ikintu kimwe kugira ngo tugire aho tuvuye naho dushitse. Murakoze cyane mucungaje. Araka kibazo nari nateguye mugabo amaze nk'ugiceho gatoye. Yego. Mu Kirundi no mpara numva ngo isase riva ku cuma. Yego. Ingabire ifise y'uburongozi ushobora ninde mu muryango wanyu ushobora kuyikomora? Ababyeyi banyu ni bande? Okay, murakoze cyane.
ingabire y'uburongozi ndayikomora ku bantu benshi. Papa yari asanzwe ari umwe mu ndongozi z'ishengero, ubu yaritabye Imana. Mama nawe yarigeze kuba ahagarariye abakenyezi mu rwego rw'intara, abaserukira mu nama nshikiranganji. Ndafise ba Mudogo n'umudeje yarize zarasha, afise nka sikre zitatu, nawe n'umurongozi muri leta y'u Burundi, n'abandi baba directeur general. No kuvuga rero naho reka mbanze ngeze ngaho kabazo mumbajije gato. Kumbe niyo mpamvu umubyeyi ababyara yari umwungere w'itorero nk'uko namwe uyu munsi muri ko, cyangwa yari umwungere w'ishengero nk'uko uyu munsi namwe muri ko murabikora. Ngomba kuvuga nka wa Mfaransa ngo malheur à celui qui ne fait mieux que son père. Justement. Nibaza ko ibyo ari ibintu byiza gushobora kumenya kahise k'umuryango wanyu, nimba hari umuntu yari afise ingabire nawe kugishoboye kukuboneka, buri ibintu byiza. Imana ishimwe yuko ukihari, kandi ndibaza yuko Imana ikintu izoshobora kutwigisha utuntu twinshi. Mu bibazo turiko turarangiriza ko hari igihe ingabire y'umuntu ishobora kwibonekeza hakiri kare. Wibuka ko n'iryari byibonekeje ko wewe ufise ingabire y'uburongozi, ico gihe wakora iki, bagutoye gute? Uyu munsi ku rwego rwa micungaji wowe akarere, ariko n'iryari vuga uti narafashe isemo ya mbere yo kwitwa umurongozi, hari mu ishuri, hari mu itimu wakinamo, bamwe wasanga mukina akarere, hari iryari amushobora kuvuga ati aha niho nabonye yuko fise impano y'uburongozi. Okay, murakoze cyane. Impano y'uburongozi nk'uko mubivuze, je nakoze ibintu byinshi mu buzima bwa misi yose, background ni ndende. Hari ibyo ntashobora kuza kudondagura hano ko byakogwa mu buryo bwa politiki, ariko twarabihebye dufata Imana iduhindurira vision. Ni kuvuga jewe narigeze kuba ndongoye ishyirahamwe twiteza imbere mu rwego rw'ikomine, ryari ishyirahamwe ry'abanyeshuri biga secondaire. Ubwo rero ndatogwa kurirongora, turarondera no kuvuga ibyangombwa, ishyirahamwe riraba agreye mu rwego rw'ikomine no mu ntara. Ico gihe ndaba umurongozi no kuvuga w'iryo shyirahamwe. Kandi narigeze kuba mu buzima bwa misi yose nagenda camwo, barigeze kunyizera ndaba umwe mu ndongozi z'umugambwe mu rwego runaka karere mu gihugu. Ego ntiwari umugambwe uvumye cyane, ariko wari ufise abanywanyi. Hariho n'ibindi bintu byinshi nagiye ncamwo by'ishengero, ariko imbono yo kuzoba mu murongozi nayigize kuva ntaraba umujyanama w'ishengero. Niho Imana yampa urutonde nkorera ko, irambarira no kuvuga byinshi ngeze ko n'ibindi ntaragera ko. Imana yagiye ibinyereka kuva imbere y'ibihumbi 2003. Yego, murakoze no ndageza ngaho. Birumvikana, ariko uko mu bijyanye n'uburongozi namugari wawe nigo nta byera ngo de. Ikihe kintu waba wibuka, ni nka ryari waba wibuka wigeze guhura na challenge igoye ukayivugutira umuti kandi bigacamo nawe ukavuga ati gaha Imana ishimwe kurasa bakunaki? Yego, murakoze cyane. No kuvuga mu burongozi, kurongora abantu ni ibintu bya mbere bigoye, bisaba kwihangana kandi bisaba kubandanya uri kuri focus kugira ntutakaze intumbero. Uko mu burongozi habamwo amakundi abiri, hamwe ikundi igusupport n'indi kundi ikugwanya. No kuvuga hari umuntu ashobora kukugwanya agomba kugukosora, nundi akugwanya kugira ngo akwice, agukureho canke agukureho uburongozi bwonone kare Burundi. Abo bantu babiri baratandukanye. Iyo rero uri umurongozi umenya ko ibice 15 bigushigikira ata kintu uravuga,
urumva wogomba ukavuga canke ntuvuge bavuga bati ujya kubera ahagaze hajya ujya turamwemera. Hakabaho n'ibindi bice 15 bikugwanya atani ikintu na kimwe uravuga. None rero narahuye na challenge idasanzwe mu burongozi aho umuntu yaca asigara akoresha ni kuvuga article zo burongozi zo guca bugufi no kwihangana no kubandanya intumbero y'uburongozi. Urabona hajya kugira ngo ujye ubuki nk'abegetsi b'inzuki ni ngombwa wemere kuribwa n'inzuki no kunyagirwa n'imvura uri kuregeka. No mu burongozi rero niko bimeze, ntabwo ushobora gushika ku byiza utabanje guhangayika, kandi iyo bigeze ko naho utabanje guhangayika ni ukuvuga ntabwo ushobora gusatisfeza abantu, gushobore kubanezera cyangwa ushike ku ntumbero y'ibyo bifuza. None rero mu burongozi narahuyemwo na challenge cyane cyane ndibuka maze gutorwa kuba mpagarariye igisata runaka c'abanyeshure. Icambere coco abanyeshure baravamwe baravuga bati ibyaro byose amafaranga no kuvuga y'imfashanyo ava muri leta ibyayo byose Gilbert yoba yanyuruza. Kuvuga ishyirahamwe riragomba gucikamo kubiri, ariko turagerageza gusigura, turatanga amapreve n'ibyerekana, ni ukuvuga bamaze kugira controle barabona ko n'amafaranga y'imbombo atigeza ku avamo. Ico gihe rero baca barankorfainga nk'umurongozi, baravuga kweli uyu arakwiye k'umurongozi. No ngaha muri Amerika ibyo byagiye bishika ko yiri umurongozi na cane mu bikorwa turimwo habamwe intamba nyinshi, kuko icambere conyene dukorera mu bwami bubiri. Hariho ubwami bwaha mw'isi aribwo bwami bw'umwiza burongowe n'ujya mugwaniza satani yakorowe, hakabaho n'ubwami bw'Imana. Iyo rero uri mu bwami bw'Imana ni ngombwa abantu bari mu bwami bw'isi bakugwanye kugira bagutembagaze canke bagutesha intumbero. Nico gikorwa satani abafise, ariko ikituma dushobora kubishikako canke tukarengana tugahagarara neza, icambere habamwo kwihangana, habamwo gusenga no gukunda burongoye, naho bari babi ukabakunda. Igituma ngaha no uravye no mu burongozi busanzwe bw'amashirahamwe yacu turimwo, kenshi dukunda kunanirirwa ahantu. Iyo umuntu ari umurongozi bakamuha ibibazo ni ukuvuga bijanye n'ibikorwa akora, ashavuga ati uyu muntu ivyaro byose arangwanya, reka ndabe ingene ndamwegezayo kugira ngo mvuge ikijana. Ariko iyo uri umurongozi ntukosogwe, ntabwo ushobora kumenya aho wakoshereje ngo ukosore, kubera ko ufise abantu 80% bavuga ati ndiyo, ntabwo ushobora kumuvinga forward. None rero ntagiye kure ngo ntware umwanya, nivyo noshobora kubabwira nyakubahwa Perezida mwahoze murongora ishirahamwe, kuvuga mu burongozi hamwe kwihangana, hakamwe no gusenga, hakamwe no kwizera. Ntabwo ushobora kuja no muri company ngo ukora udafise kwizera kuzohemba. Heza kuba na kwizera ko urondera amafaranga yo gutunga umuryango. Nuko murakoze, Imana ibampere umugisha. Nibaza yuko ari impano idafise benshi, ushobora kubona umuntu ashobora kuba ahagaze neza mu by'inzira y'ukwizera kandi akongera agahagarara neza mu bandi bene igihugu akabibonamwo, akabona yuko ashobora kuba hose. Si impano ifise benshi, kuko hari abavuga ati jewe ni n'abandi mwabino sinshaka kwivanga n'ibindi, ariko bwo murabona mwibuka kongera mukagenda. Simenya nimba hari umwene wanyu nigeze kumva yavuze ngo yaretse 99 agenda no kuzana imwe yari yasigaye ngo kugira zose zibe hamwe. Ego cyane. Ega tugenze mu turiko turarangiza na kino kiganiro. Bisanzwe ku muryango BCUSA bariho abavuga bati
yabishiramo ryari rigize vuba vuba rigakomera rikagenda ariko muravuga ku bintu bijyanye no kwihangana. Ni gute mubona umuntu wanyu cyangwa umunyamuryango ari muri bisi yose cyane n'abandi twifuza yuko boza niyihe karagitere twese yoturanga nk'abanyamuryango? Sindabumvise neza ijambo mushobora kunsubiriramo. Twariko turavuga ku bijyanye na karagitere canke akaranga kuranga umunyamuryango wese wa bisi USA. Reka namwe ndabashiramo kubera bavuze ati wifuza yuko ugomba kubonuka hariya nyene natwe turike ukatwibonamwo wese ko turi bunyamuryango uhereye ku muyobozi mukuru kugeza kuri mutoya. Ni ikihe n'umutima woturanga? Okay, murakoze cyane. Ikintu cyo turanga kugira ngo abantu bashobore kwiyumva mwirishira hamwe, icambere coco nuko botahura ko iki gikorwa nico gufatana mu nda no kwiteza imbere. Na cyane jewe nimba naraje mwirishira hamwe ntabwo ari uko naje ari ukugira ngo baze bampambe canke bazika banje, ariko mbere no babwira ko fise insurance muri company nkoreramo. Mu gihe noba nitavye Imana bashobora kumpa 95,000 umwana amahera 50,000-25,000 bibanye n'ubusumbane bw'imyaka. Nuko madame imyaka nk'iyo nyene amahera nk'ayo nyene, ariko ico novuga nuko icambere twobana urukundo kandi tugasigurira bene ishirahamwe akamaro ko kuba hamwe no gukorera hamwe. Kuko nasanze umuryango wacu igihe ugwaruka go winjiramo hakabaho inyigisho zimbitse bizotuma ni kuvuga abantu babona kure bagatahura akamaro ko gukorera hamwe. Kuko nasanze umwana w'umuntu aca ku ntambuko 6, sivyo ngombye kuvuga, ariko iyo intambuko ishika kuri 4 ikurenganya atakintu urakora, ata remote control ufise yo kwerekeza ati genda ukore hariya, bazana raporo. Iyo myaka umaze kuyigezamwo iba imyaka yo kwihebura no kwiganyira ko umuntu agiye gupfa. Ariko rero umuryango wacu ico no hebura canke no saba nuko twokorera ku mugaragaro ibintu bene ishirahamwe bakabona inyungu yo kuba mwirishira hamwe, kandi hakabamwo gushirana imbere. Burya uri umurongozi bisaba ko uha agaciro aburongoye, ukizera ko bajya abantu urongoye harimwo abantu mbere babona gurusha capacité intellectuelle bashobora kukunganira mu ivyo bibazo kugira ngo ishirahamwe ritere imbere. Nukuvuga rero igihe dufasha abantu cyo kimwe tutarobanuye ku butoni, bizotuma ishirahamwe ryacu umuryango wacu ukomera kandi utera imbere. Murakoze. Sinzi ko noba nishuye neza narashe ku ntego ico mwari mwifuza. Jambo ry'ubwenge ati gufata abantu bose utarobanuye ku butoni. Bavyumva iryo jambo rishije ibintu byinshi, kandi nawe ukavuga ati kwicisha bugufi iyo ngombwa nk'umurongozi. Ibyo ni ibintu byiza cyane. Icungaje reka tubashimire cyane ku mwanya wanyu, ko twabyumvise yuko uko biri kose igihe isi USA cyangwa n'abandi barundi bo bakina twumvise yuko mufise impano zitari nke, kandi naho ntabyibagiye ibyaha byose murakora ibikorwa umenga by'ubuhanuzi bya counseling somehow. Nibyo? Yego. Mukunze gutanga impanuro mu bintu nyabaki? Jewe ndakunda gutanga impanuro mu bijyanye n'ingo n'imiryango. Ndakunda gufasha cyane abubatse, gutanga impanuro kugwaruka, cyane ko burya iyo igihugu canke ishengero canke umuryango twebwe tujya imbere ariko kugwaruka rukaja inyuma, ni ukuvuga kenshi na kenshi ntabwo dushobora gutera imbere. Ndakunda gutanga impanuro kugwaruka ko batonezerwa no kuvuga no gukora mu makampani bahejeje ama high school, ko bobandanya na cyane ko umuntu yogira ikintu runaka ashobora gukora muri kazoza
kizoshobora kumushikana ahantu atari bwashike. Ndakunda guhanura kandi umuryango w'abarundi muri community ko batokwicara bajyana, ariko umuntu wese yogira focus n'ibikorwa akora kugira yiyubake kandi yongere yubake n'ababanyi, na cyane cyane igihe akoze ikintu kirashe kugira abandi bamwamure kw'imbuto, na cyane cyane ibe nka daraja canke ikiraro abandi bashobora kuja mu kiraro. Murakoze. Ni ibintu byiza cyane, ico tuzokigarukaho cyane cyane ku kibazo kijanye n'ingo n'imiryango, cyo kimwe no gwaruka. Ndibaza tuzobasaba ikindi kiganiro kugira dushobore kuganira ku ivyo. Reka turangiza reka mbe nka wa mwizera Yakobo na wa mumarayika ati sindakureka utampezagiye. Reka tubasabe nk'umwungere ushobore kuzamura isengesho ryo gusengera umuryango w'abarundi ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ko mpemu Imana yabiyobora bariko musengera umuryango wacu w'abarundi ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kaze murakoze. Reka dusenge Imana. Mana yo mu ijuru, waremye isi n'ijuru, ukarema ibiboneka n'ibitaboneka. Mana udukunda, waduteye iteka kutuzana mwa kino gihugu. Mana, iki gihugu ni igihugu ciza, ariko kandi kirimo ibintu dusabwa ko twiga. Mana, turi mwa kino gihugu harimo ibintu byinshi bishobora kuzimiza abantu n'ibindi bishobora gutuma Mana twiga tugatera imbere. None rero Mana, umuryango w'abarundi uri hano turasabye kugira ngo ubuhezagire Mana. Icambere nuko duha gukorera hamwe no kumvikana no kugiranira urukundo, kugira ngo cyane cyane umuntu wese ashira imbere mugenzi we. Umuryango wa hano ubuhezagire, kuko intumbero nyamukuru yatumye utuzana ngaha Mana, wagombye kugira ngo umuntu wese aze arabe ingene amahanga menshi abanye mu mahoro atanjyane zirimwo. None rero Mana, uduha ubumwe gukorera hamwe, kandi umuryango wacu wa BCUSA uhezagire Mana, uhera ku ndongozi ntoya kugera ku ndongozi nkuru mu rwego rw'igihugu rwa federale. Mana, ubahezagire. Ndasabye kugira ngo uduhe gukorera hamwe umuryango twatanguye Mana, turasabye kugira ngo uhagararemwo, kuko wavuze ngo aho babiri canke batatu bakoraniye bahuje umutima n'inama, nawe wavuze ngo uzoburi hagati yabo Mana. Ico tugusabye uyu mwaka utuja imbere, ubu mwaka w'amahoro, umwaka w'umugisha, umwaka w'iterambere. Ugwaruka rwacu ruhezagire, ubahe kazoza keza, kandi ubahe imbona kazoza. Abapapa ingo n'imiryango ubagirire neza Mana. N'uyu perezida wacu yahora turongoye, nawe nyene Mana wamuhaye ubwenge kandi wamugiriye neza, umuha kurongora iyi leta yose mfata kibanza. Umuhezagire Mana, kugira ngo nyakubaho uri mu ijuru umuhe gutera imbere kandi umutegurire kazoza. Ibisigaye Mana uri mu ijuru, abiwe n'abamukomoka ko bose Mana babahigwe mwa kino gihugu, uzobukoze Mana. Turasenge wese intara zitandukanye Mana abarundi barimwo, uzihezagire. Kandi uwo mwaka Mana uturinde ibintu by'imfu, kugira ngo umuryango wacu utere imbere. Kandi Mana uri mu ijuru, iki gikorwa n'umugambi twihaye, intego twihaye ntizizimangane, ariko n'abuzukuruza baze babandaniriza hanyene. Kandi Mwami uri mu ijuru, bize bitubere isemo ryiza. Urakoze, reka umugoroba mwiza, icubahiro kibi icawe. Turabigushimiye ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. 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 Namwe murumviza ikiganiro, namwe vuga amen. Cyungaci turabasengurukiye cyane, kandi nongeye kubakenguruka ukuntu mwitanze kugira mushobore kuba muri groupe canke muri komite yashoboye kudufasha kugira turonke indongozi zishasha aribo bayoboye umuryango wose. Imana ibongereze umugisha. Murakoze cyane. Yego cyane, murakoze. Umunsi mwiza. Murakoze, namwe turabashimiye kuba mwaratwizeye n'umwanya mu guhaha. Sawa. Bye. Bye.